nagomba kubaramutsa mwebwe bamenyesha ko ba Black FM. Ni ibidasanzwe ko igikorwa kiraba buri mu sportif wese nk'umuryango wa volleyball mwaje gushikira kino gikorwa ni igikorwa nk'uko nyinshi yabivuze gifite inyungu buri mu sportif wese ni igikimutumirira abanyamuryango ba volleyball. Twagomba kusaba abakunzi n'abajuere ba volleyball yuko bosidukana niyo nka bakazoza gushigikira ibikorwa byo gusanura ibibuga mubona bizoba biteye igomwe kugira ngo ejo kuronka byo turategurira amahiganwa atandukanye. Rero muri make n'ivyo murano hamagarira abakunzi ba volleyball no gushigikira ibikorwa bizobera ngaha ko n'ibikorwa bizoba bije kuduteza imbere twebwe nk'umuryango wa volleyball. Mu bibuga twabonye muri kino kigo nta kibuga cya volleyball kirimwo, ariko nk'usanzwe serukira umuryango wa volleyball urizeza ko ushobora kumbasa icyo kibuga cyangwa kuko yavuze n'icyo barati ashobora kuza ni ikigo tugomba dushinga muri rusange kirimwo ibibuga by'inkino zose. Abakunzi ba volleyball bitege yuko hashobora kubamo n'ikibuga cya volleyball. Ngira ntibabiravye neza, je naraje ngaha ejo umwanya ukwiye, ni ukuvuga nk'iki kibuga bayica 3 in 1 aba arimwo basket, volley na handball. Aho nyene memema hari basket memema naho yaho ku departement ni ukubera ata 70 y'abari 70 bariko babonyemwo volleyball. Wow. Twitege yuko rero nkuko yabivuze ati nakajyo keza kugwaruka ko rushobora kwitiza kugaragaza impano zago biciye mu nkino zitandukanye na volleyball. Durutse kubona championnat mwateguye yo ku mucanga cyangwa iyo kwisima harimwo abana bakiri bato, ubwo nikabara akajyo keza kuri mwebwe nka Federation Burundi Volleyball no guca muri kaminuza y'u Burundi. Ego kubisanzwe ibi bizodufasha yuko n'aba population environnante amashuri ari ngaha nayo nyene tuyakuramo les talents za volleyball na université bien sûr. Rero n'abasanga bakina volleyball nabo nyene bazoprofita kwibuga bashobora kwakinira. Umwaka uheze inkino zo mu makaminuza y'u Burundi muri volleyball gikombe cyatwawe na kaminuza yitwa ESG. Banamo cyane abakinyi bakina muri equipe nationale championnat y'abab muri rusange volleyball yo mu rwego rwa mbere. Muratekanye iki gushigikira muri izo nkino zo mu makaminuza kuko tubona hanze y'igihugu izi nkino za volleyball za basket zirakomeye cyane mu makaminuza no mu école secondaire. Nka federation tuzogerageza twamitra bivuga no mushikiranganje twari ngaha kumwe kare, tuzogerageza kugira ngo dushobore kugira partenariat na ministère ijeje ibya education kugira dufashanye ukuntu twokwidantifia les talents z'abantu bari mu université atandukanye tubicishije mu nkino zitandukanye. Muranabizi noneho n'abajuere benshi iwacu biga muri université, urumva rero bizotworohera hariho ari detala ko dushaka kuzironka bitatugoye. Turangize twongera gutumbirira kandi abakinyi ba volleyball abamenyereza muri rusange umuryango wa volleyball kugira abadoshigira kino gikorwa cy'umukuru. Ego nagomba kurangiza ndabashimira nongera nsubira gutumira nivuye inyuma abakinyi ba volleyball n'abakunzi ba volleyball n'abafans ba volleyball bose ko bohagurukana niyo nka bazitukana niyo nka bakaza gucigikira ibikorwa byo kudevelopa infrastructure sportive azoba ari ngaha. Murakoze turabashimira. Nawe murakoze cyane mugro wa mwiza.